fyonda like, usige na comment yawe, uheke ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya. Hello guys, kaze cyane kuri channel yacu, ntimwibagire gufyonda aho munsi kugira mugire subscribe kuri Vyahaye TV. Urabona kuyaga ku kayi gashushe akayi bamwe baravuga ngo nakayi karimo tangawizi naniranye. Yes, nkuko abari branche mwamaze kubibona, abariko baraja ku mbuga ngurukana bumenyi mwabibonye, nakayi gashushe ka Burundi Event. Burundi Event, muze Burundi Event muca mubimenya, ni organisation ya Miss Burundi. Mbega havuga amaki mukanya. Turatangura kuri post y'umuntu twebwe ko ejo byose byahereye ko aravuga ati ngo ça reste 3 semaines ngo kugira habe final ya Miss Burundi. Ibaze abantu baba munani bamaze kudemisiona muri Burundi Event, abo nabo mukanya duhava tumenya amazina yabo, bamaze gukuramo akarenge nkuko babivuga. Ama comment niyo yica bati umwe ati aha akayi gashushe karimo tangawizi naniranye, inkuru imwe arayigurisha. Hariho rero umuntu akomeye cyane yitwa Adoti Mugwiza Tunga ati habuze moyen de déplacement nkuko yabyanditse ngo ndayatange je suis désormais nivyabaye ngo ari désormais cyane nivyabaye. Ngo turabandanya tugiye kuraba kuri Twitter turabona ama Twitter menshi indi Twitter yiteye amakenga nivuga iti histoire de dessous de table, argent qui passe de main à main. Amahera murumva ko hari amahera ava mu maboko y'umuntu aja mu maboko y'uwundi. Un brin de jalousie entre l'ancienne chargée de communication et l'actuelle. L'actuelle ninde, l'ancienne ninde, turamumenya mukanya. Ngo une grosse somme d'argent en jeu. Sponsor bati hariho amahera ya sponsor yoba atari karamenyekana ikoreshwa ryabo. Tubandanije kuri Twitter ya Miss Burundi turabonamwo ama sponsors ayo nayo sayandi, turabona amashira hamwe akomakomenga mu Burundi arayo abiri yamaze gutanga sponsor, yamaze kwemera kuba sponsor officiel. Ica dutangaje niki turabandanya tuja kuri site web ya Miss Burundi, na yindi ni www.missburundi.bi. Mbega havugwa maki. Oops, site web nikora. Okay, site web nikora. Bon, turabandanya hari ikete uwahora ajejwe gutangaza makuru ya Burundi Event cyangwa ya Miss Burundi organisation yayo yandikira aba kandida bagiye kwitoza muri Miss Burundi 2018. Abona yanditse ati mu majambo make yarashimiye ababigeme baba 18 ndetse aranababwira ati twashaka kubamenyesha ko hari abantu munani nabo nkuko iryo kete nyene riri ku mugaragaro. Numwe yahora asanzwe ari umufotographe wa Miss Burundi, ndetse harimo abacoach baba bakuri babiri, ndetse n'abandi bari bajejwe ibintu nabiriya. Nuwahoze kandi twavuga yuko yahora afata ariwe yahora aboneka cyane, yahora ari hejuru muri Miss Burundi, muri tunganywa ya Miss Burundi, nawe nyene mu bademissionye. Arabandanya avuga ati ni ngorane ijanye n'uburyo bwo gutegura Miss Burundi. Mbega ubwo buryo n'ubwahe mu gihe tuzi yuko hariho amakampuni abiri akomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwemera sponsor. Musi yahaca yongera ati usanzwe arongoye Burundi Event, reka tumwite Libanais,
le Libanais gushika ubu ntaratanga amahera yo gutunganya iryo higanwa hasigaye indwi zitatu gusa mbega ayo mahera azotangwa ryari ni byinshi umuntu yo kwibaza kuri Miss Burundi turabandanya tugenda ku ma Twitter ejo mwijoro umuntu atari kuri Twitter yarahomvye turabona ati bamwe ati ebana turasavye CEO wa Burundi Event agira ico avuze kuko partenariat irarangiye n'aba board member ba Miss Burundi ati partenariat n'abahora bari mu batunganywa irarangiye so turamusavye agira ico buze hari ikintu twashaka gukora gikomeye cyane inyuma yuko twamaze kubasomera hirya no hino si bamwe bari twavuga ko ivyo twasomye byose ari vy'abari muri organisation twifuje kumenya abari muri bandi l'équipe sortant niko twobita l'équipe sortant mbega ibivuga ko iki babandi bademissionye babivuga ko iki reka tubarondere tubaze impamvu kuko nta kintu na kimwe kitagira impamvu yemwe aha reka twumve ku isoni alo Ndereya bite ni mpore Ndereya ego n'umuntu yitwa Mishumihake umeze neza Mishumihake Ndereya umeze neza ego sava ego ngo muri bakigeugeu ngo muri bakigeugeu mwebwe ngo gute ngo muri bakigeugeu bivana ngo kubera hasigaye 3 semaines Ndereya muca mukuramo karenge bon birashoboka ko baganisha mu gihe il y a deux choix qui se présentent devant toi hanyuma nous on a pris l'option numéro 2 parce que niyo twabona yuko ishobora gutuma kino kintu kironka izina kandi kigatunganywa neza hasigaye 3 semaines none wumva ko byari byiza ga Ndereya ku 3 semaines ni 17 jours urakoze cyane urumva imbere ya 17 jours mwe mwahisemo kubivamo ntimubona yuko ari mwe ahubwo muko mutuma bitunganywa nabi nukuri ko Imana nta interview rimwo la déclaration nyene wabonye ni le fait ici na le fait ya vrai nuko twa démission ni kiri muri Burundi kivugira muri Burundi eziko bintu byinshi nakurikira kuri twali dadiwe la contention idiki wa Burundi atakwesha none ndakubaza ikintu kimwe nabonye hari ahantu nabonye Twitter mbonye ngo l'ancienne ngo l'actuelle l'ancienne wewe l'actuelle ni ngo kuri Twitter nabonye ahantu bavuga ngo l'ancien ngo chargé de communication et l'actuelle ninde l'ancien ninde naje nabyo ni kuri ifuje mombe nabonye na polisi yakanditse yakipapa cyo kumubaza wakibonye nje ndiko ndamurondera ntari karanyitaba sinzi onivyo nyene na ibyadi ariko sinzi l'ancien c'est le nouveau hari wabonye ijya post nayo ivuga ku yuko monsieur le Libanais yoba ngo haraho amahera ikoreshwa neza y'amahera twaba tuzi kandi yuko smart na KCB yamaze gutanga amahera none bijya nibiki kuri rero anakimwe cyo kugira ndakwishyura parce que sanga Burundi Event kandi matingi kugira Burundi Event uri muri équipe non Ndereya quand même Ndereya uri muri l'équipe sortant tuvugisha ukuri okay basi ni yahe impamvu basi yatumye demission hazogira umwanya tuzobivuga uwo mwanya ni njyayo umwanya hari ibintu bishobora kwikora muri ino periode nyine ariko loto hari ibintu byinshi biraba kandi bishobora gutuma iryo higano rigenda neza reka turindire loto ni ryari ga Ndereya hasigaye 17 jours kugira Miss Burundi ibe nta kibazo rega umwanya se nuko afata ikonti loto ni umwanya ni ukugira ngo ibintu bigende neza bitunganye neza sino kwika n'umwanya twari yumviriye kandi umwanya turawuzi kandi twarawuzi
ntukoreko nawe ntumishe wewe ijya tuguma mu bintu nyine bitatwonoha na twese ngo hariho organisation igiye kubasubira vuba nibyo nyine ndasomye kuri Twitter ngo Monsieur Libane yamaze gushiraho reki ngo Libane nibaza ngira hari paske igihugu n'imipaka rurabizi yani n'amaorganisation hariya nta pakara ndibaza twimakaringa ngira hari abandi bari plus eleke n'ubashaka kubibandanya igeze turashoboka ngo hoba harimo izina rya Keza mana yanjye nka byose ko byose nakuye muri Burundi Event ejo saba sindame yakera beraye uranyimye amakuru ntacu mani nzoguhana azogera umwanya nzoyatanga ubureka yiko birakorerwa mu zindi gazi cyangwa mu yindi mihingo bikore ndagusaba ikintu kimwe umpe nimero za bavuze ni Arida ari umuntu uzeye reka ndakumigire Arida kuri WhatsApp ego yes turabandanya akantu karyoshe kari kuri Twitter banditse bati is that true ko Mr. Amin ngo yamaze gucreate ngo yindi group iyindi team shasha ya Miss Burundi gujejwe makeup photo video communication acarataginga aba trip turabandanya twabemere ko tubaronderera bose nazanye mu ho twasabye twazirose good lego the next allo ok enfin il a sonné bikunde yitabe allo bite wewe umeze neza ariko ni misho wamwumvise mbwa uri ati ndashaka gushaka guhamagara ndi kumwe n'abantu okay good murumvise yuko ari yes turabandanya rero akabinjya nuko twabarondeye bose reka turondere uwarasanzwe sinzi ko yarasanzwe akiri uhagarariye amategeko ya Burundi Event mbega we wabivuga twiki da ndanye n'usanzwe ahagarariye iby'amategeko mbega ritaba j'espère bien qu'on va yitaba nawe ari busy mukaba mwumva ko adashoboye kwitaba yari ujejwe ivy'amategeko muri Burundi Event kugira ngo aduhe umuco mbega bagiye gukora iki mbega bigiye kugenda gute inyuma yuko abantu baba 8 bavuriye mu icarimwe muri mu itunganywa rya Miss Burundi tukabibutsa ko hasigaye imisi mike cyane yababindwi zibiri izo nazo ni twavuye yuko ari imisi 17 gusa reka turondere uwundi nawe twumve ko baba bigenda neza dushobora gusanga nawe ari busy katubandanye turaba ari busy
Yes, turabandanya turaba uko inkuru ziriko zirabandanya zigenda kuri social media tukabibutse kandi yuko site web twari gukura ko amakuru ajanye n'ivya Miss Burundi ariyo www.missburundi.bi itariko irakora. Twababwiye amatwito amwamwe abo tutashoboye kuronka umwihangane twari tuzi ko turonka amakuru agenda atandukanye. Hakaba hari gishasha on se retrouve kuri channel yacu nyene Vyahaye TV kugira ngo tubandanye tubona byinshi. Ntiwibagire kugira subscribe na likes kuri no video. Ciao ciao ciao. Yonda like, usige na comment yawe, uhete ushonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe.